amashuri ateza imbere umuziki gusumba ama entreprise kanaka na WEYE. Guys, muko poa, muko fresh. I guess you're doing good as I am right now. Niko na Big N. Meze neza cyane. Call me Big One the Mawa here. Niko na Big N kuri kamera. Uyu munsi aje gutembera mu giteramo cha Lycée de Tanganyika, ishuri yandeze ku batari babizi. Nina yeje seconde urangaje kubashigikira abanyeshuri bacu bagenzi bacu. Kumana mbi data na WEYE urutoki rumwe gusa bisebeke mta. Usubura nawe urimwo. Nawe urimwo urashoboye. Bo naje ndimo. Ya bivana n'ivyo uvuze n'ivyo ukora ibyo ari byo. Icyo cyawe no bishobora. Sindavyibatse. Ndamubwize sida. Karibu ni budayati. Murakoze cyane kutwakira. Meze neza. Kujya ku ivyatsi. Great. And that muri Miss Bazimisi kubona mu bitabo bitandukanye za serike yose ubunye navuga yuko no amatunda ari karamera neza. Bakubwa yuko araba ubona ku mashuri, ubona amashuri asanzwe ashigikira umuziki ndonde mashuri atandukanye, niho abantu benshi babona ati je ndiko ndagirana atandukanye. Ubona amashuri yako itaba cyane umuziki ndindi gusumba canke imeze gute? Byukuri ni ntambwe kandi niteka rikomeye cyane kuko bako bateza imbere umuziki w'u Burundi. Ya amashuri ateza imbere umuziki gusumba ama entreprise kanaka. Ya ubuwe kubona gumpanga ku mashuri atandukanye waze yuko umuziki ugeze he? Umuziki wanje ugeze kure cyane kuko iyo atabataho uri kuraja ugicumbagira simba mpamagagwa makermesi cyangwa mu bitaramo kanaka. That's kino ushaka kumenya hanini umuziki wawe uko aduga cyane. Twumvise ko management yashaka gusohora ku kwezi indirimbo imwe. Ubunye nivyo ko twabona. Ubona ko ari strategy izatuma umuziki wawe utera imbere neza. Ni ikintu gikomeye cyane kuko nkifishe umutwe n'Imana nta kibutsa bizoshoboka byose. Uza gucanganya amashabiki. Nta kubacanganya ko ubahereza icyo baba bakeneye. Kuko ino ndasoka video zo kubayifuza. Bo videos zizosohoka bivana n'ivyo team ipanze. Ya. Umenya kaza gushimira cyane. Bona nje ndabashimire. Mbega mukana tukwita biki ko gitambo cha isedira. Ivyo mwo kwitega ko nyene mu vyipfuza nanje niko ndavyipfuza ko mwo no bitega buryo mu ndyohera. Na niko namwe munyiteze uburyo no baryohera. Turindire ibibatu. Ushaka na WEYE ukavuge neza. Na WEYE. Tego na mbita tuko mu Big One mbeke. Ne mbita twatwarande kuvuga kinini twatwaramubuze. Interviews zabaye turabizi twese ariko ari bitatu byose babaye twakunda cyane ndamugira subscribe na like. Thanks guys.